Shansi ni hatari ndugu yangu, sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi. Yani amenitimua na kunikatisha basi tiketi na kunifikisha basi kwenye bisi, atimua moyo usiku. Sawa, bosi akakuja, ikabidi akanipatia vitambulisho vyangu, akanambia nichukue mzigo wangu nitoke niende. Akunipatia igama wakabakiana nayo. Sasa mimi nitajua nitaenda wapi? Niko Makanariade, ni mbali sana. Sasa mimi nitajua ndaenda wapi, ndaanzia wapi, nitamalizia wapi? Si hata ule mtu amesema twende nikufikishe kwenye bisi nikukatishie tike, bisi itakufikisha mpaka Riade. Wapi? Amenitupa nyine mu barabara atoka nenda. Shansi namwambia mimi niko matatizo hapa, washanambia sasa igama iko wapi? Muda polisi na kushika. Shansi avuga ati bose wiwe yaje amubwira ngo atore ivyiwe asohoke, amuhereza vyangombwa vyiwe mugo ntiyamuha igamba canke ntiyamuha akarangamuntu, kandi akarangamuntu mu bihugu vy'Abarabu, Saudiya canke Omania, akarangamuntu ni ikibita igama. Ku bantu mutabizi kumbure mudukurikira hano, niko karimwo uburenganzira bwo kubayo, no kuvuga karimwo nka visa yo kubayo mu gihe abakiriyo. Iyo igama nirangamuntu, sinzi ko noyita ntuzenya residence permit yo kubayo, ariko mugo ni igama bo ni nk'identite ibemerera kubaho muri uyu mwanya. Urumva ko rero bacambwe ati sohoka agenda, nta kintu yamuhaye, ariko aridoga, urumva afise ubwoba, avuga ati sinzi vyakurikiye mu by'ukuri. Murumva ko inyuma y'ibi ngoma nabumvishe kandi ayandi marira hano y'abandi nyene nabo nyene barira. Ibintu vyinyi bitera ubwoba, reka mubumvirize. Abarundi bamwe bamwe baheze muri ibyo bihugu biriko biteramwo intambara, kandi vyegeranye na kino aho bariko baratera hegeranye na kino gihugu nyene, bihana urubibe nk'uko ku Rwanda n'Uburundi. Uwo n'Umurundi yarungikiye mugenzi we, yamurungikiye Jiyodi, yamurungikira n'akavideo, abamabuja be baramutaye mu nzu, mabuja we na bose bamutaye mu nzu. Aho yahagaze mu idirisha arafotora, afata akavideo, yamara murungikira amurungikira niyo wodi. Kuva ejo ntarongera kumva ijwi ryiwe, ntituzi ngo vyaramuhitanye, ntituzi nawe ngo aricariho. Ni ukuri ibi bintu nibo bafitaniye amabifu n'ivyo bihugu biriko biratera, kumva amabomba amwe ngo ariko aragwa muri kino gihugu, abasoda nabo baho bagaca bagira umujinya, bagaca babatera. Ni ukuri aha turashitse muzace mudutabariza dutahe. Bamwe bariko barataha birihira amatike, abo twebwe twahora dukora tugaca turungika, ntayo dufise akakanya n'isaha kugira ashike ino naho ni ikibazo. Ni ukuri muvyumve, kanda kubika video. Bamwe batashe, abatashe nyene bo muri ivyo bihugu. Urabona kuva kare hatanguye kugenda bosi na nyina wiwe, sinzi iyo bagiye, je nta na kimwe nari bwamenye. Ariko hari hamaze iminsi bambwira ngo ntusohoke ntugire iki, n'abana bataja kw'ishuri. Ubu naho mu kanya gaheze nyene nta n'isaha irahera, mbonye mabuja aza n'imodoka viririri, atoye abana nta muzu nta kintu na kimwe. Mbonye bagenda, ntibugaye, ntibagize iki, ntibansezeye, nsigaye mu nzu yanje nyene. Dada nkuriki, wallahi nkuriki, nkuriki amasasu n'amasasu. Urabona amasasu n'amasasu. Ibi bintu sinzi ibintu tuko twumva, namwe ko muriko muravyumva abaherereye hiyo. N'ukuri mukaguma mubona bikomeje, n'ukuri mudutabarize ce dutaha. Jewe aho mperereye, kubera ko ngo amabombe ariko aratera muri nyabihugu vyegeranye na kino gihugu, amwe arareka gushika ugasanga aguye muri kino gihugu turimwo, igihugu ca Saudiya. Rero abasoda bo ngaha bagaca bagira ishavu nabo bagaca bavyivangamo.
abari ku babosi b'abasoda cyangwa b'abapolisi bavuga ati jewe bose urabye ukuntu yagiye nkeka ntiwari kuraba turabye ukuntu namupakiriye impuzu mu modoka ntiwari kuraba rero bagaca babyivangamo urabye n'aho duherereye natwe aho duherereye twumvise ikintu giturika neza na neza ngiye numva amabuja ambwira ati abana ntibazoja ku ishuri ati ntibazoja ku ishuri kandi ejo wari umunsi w'abana baja ku ishuri ariko ambwiye ko abana bataja ku ishuri ni ukuri bakabona ibintu bigumye bikara bazoca badutabariza leta izoca idutabariza dutahe nduze duherere ino yo uburundi bwo kwifuka mu maso ahantu mva ubwoba kandi twebwe abakozi ababosi bacu bahunze baraduta ababosi bacu bahunze bamwe mu bakozi barabajugunya mu nzu bakihungana n'ukuri kw'Imana ibyo bintu n'ukuri mubyumve n'ukuri ndibaza namwe muguma mukurikirana ibintu uko biriko biragenda n'ukuri muzodutabarize muzoba mukoze ati nukuri ni hatari muzodutabarize muzoba mukoze icyo nagomba ndabwira cyo nuko iki si ikibazo cyo gutabariza umuntu kuko ni ikibazo cy'igihugu ni ikibazo n'amaleta yose abazi ntacyo uvuga ngo urashobora gufasha umuntu aha kuko leta irabizi nimbara ikeneye ibonye habavye igomba gukura abantu bayo leta yoshikayo ariko rero jewe nibaza ko umwe muriko muragira ubwoba burenze namwe muriko murenze urugero kuko mu gihugu murimo n'abanyagihugu basanzwe bahabaye kandi buriya nta naho urupfu rutaba gusa ibihugu vya Omania na Saudiya vyovyo ntibirateramwo ibi by'intambara ubu two turabona ni yarayibaye mw'iri joro ry'igenekerezo rya mbere aho ntuzenya Iran yateye Israel ikayitera amabombe ashika ko 180 misiri 180 nayo ubundi bwobwo icyo nababwira ni uko igihe vyokenerwa yuko kumbura ibihugu bikurira abantu babo bariyo bakurayo nk'ubu wo bari muri Iran n'ubwiye ati vireyo uwo bari muri Saudiya kwigumirayo na Omani nta ngorane ariko Iran na Israel n'ibihugu bishamiranye kandi hoho ntimwagira ubwoba je niyo nimesho nobaha ariko hano ubu nawe yakomeje no kuvuga hano aronde duhaye ubutumwa nawe nyine dusobanurira tubwira ibintu ukuntu byifashe reka nawe twumva uko abivuga hano je nabasangiza ibiko biravuga kugira ngo kumbure bibafashe kumenya ibintu bihagaze canke muze inbox muduhe umuco urenze uwo twumvise reka tumwumvize ejo dusezera Genda homeze neza araba rero abamaze kugira ibahati yo abo basize muri airport abarose indege yo gutaha ndabira uwo mwishimo barimo honyene abona bariko barasubira inyuma bariko barataha bakubwira ati abo muri Kenya yo iteye imbere bariko urumva amatike abamwe bariko barayarihirwa n'abiwabo bari mu gihugu abandi ngera leta niyo iriko irazibataburira mbega twaho mu Burundi bwa Burundi bwacu bukenye ubukene bw'umurengera bazoduha indege iza kudutora bayikuye hehe ewe twaho Imana irengera ibihezi iyo biri nayo ubundi ho tukabona iki gihugu kirinjiye muri iyo mirwano ndababwije ukuri Burundi buzifuka mu maso kuko hazopfira abarundi benshi cyane jewe ubu ndabarizi urabona je nk'ukuntu nabonye Mabujijo yagiye ni bose we ndabizi ko ari umusoda namba n'umugore we ari umusoda ntavyonzi ukuntu yagiye kandi batanguye kubivugana hirya y'ejo numva bariko baravuga ibintu vy'ibihugu nja kwi telefone ca ndatangura kubibona ejo nabonye urumva yavyutse ubwo nyene kiciye kwi telefone mwijoro mbona ariko arabiraba kuri televiziyo ibi bintu n'ibiki ewe yavyutse telefone ari ewe mu minota 5 bari bamushikaniye urupapuro sinzi iyo yaragira aje yambwiye ati sohoka hariho umuntu azanye iki uraba imodoka ije baguha ibintu zane ewe ca ndasohoka karaga karato
isakoshi ngera mu isegonda imwe yarahejeje kuyipangamo impuzu ngo terura isakoshi ngo ningoga ngo ugende ushirire mu modoka. Hewe ukuntu yagiye navuze ati ibi bintu birimo ikintu, ukuntu yuriye imodoka asha navuze ati birimo ikintu kweli basha kubera urwo iyo ntuza ku gakarato nazaniye ubwo nyene ntiyari bwigera atabura ikintu avuye kugura ibibagurira kuri Honorine ndamubona nagiye mbona nakize kukamuhereza ubwo nyene aca agafundurura mbona akuyemwo urupapuro rwandikishije ibintu vy'imashini mbona ariko arasoma mbona araruzinze arushize mu isakoshi mbona arahise burya hari umugore si hari wa muntu ubu ndabariza ijisho ncumva bavuze babwiye umuhungu wabo ati tugende nabo nkabona baragiye nzoba baratoya je ntimusubira kunsiga ngaha basha ntimusubira kunsiga. inshuti zanjye nukuri mwabyumvise jewe nta byinshi nashatse kubasangiza usibye bino uyu wavuga ati nka twebwe u Burundi twikeneye ati natwe twakenera indege izova hehe abivuze neza cyane twebwe ntitwashikirwa kumbure nade leta yonyine nta ndege ifise n'umukuru w'igihugu aripakiza kubera Burundi bwikeneye none muca mushaka ko namwe hamwe twogira ibyago abari hanze za Arabie Saoudite na Omania ngo Burundi bworonka indege barihira ya no muri vya bihe vya covid twabona abanyarwanda abaganda abakenya abatanzania baza gutorwa mu bihugu vyabo n'amadege za Kameruni za ibihugu vya hehe biza gutora abanyagihugu babo mu bihugu barimo ariko mu Burundi yavuze ati murimenye ntabwo nabonye barihira erega mugabo nibyo vraiment walese country turakenye amahera y'indege bari menshi kandi atari indege yacu dufise twavuga ngo turashiramo ntuze tuze kubatora niyo mpamvu ubwo nibwo nabo babona yikenewe ariko nizere ko Imana izotuzigama kumbure muri bino bihugu nubwo hari kwavugwa byinshi tutazogera igihe duhura n'ibyago birenze yego reka rero ndabashimire ko mwashoboye kurya kino kiganiro abagira umuco urenze muri dusanga inbox mu duhe kandi WhatsApp yacu murayizi murakoze.